kujya nta mvura idahita. Umwanya n'umucamanza wa mbere ucubiha umwanya, nico gituma kuva mu 2015 aho bageragereje gutembagaza intware yashizweho n'abene igihugu bikabata kuwa amazi, ababishatse kubikora bakagongera hanze abandi bagafungwa. Hagumye hakurikiranwa neza ingene atangora zobananya ziriho bivanye n'abo bantu ngene bagiye. Murazi abagiye bose guhera ku mukuru wabo niyo mbare n'abandi bose baci bajana, n'abandi bakiranirwa n'ubucamanza bw'u Burundi baci baja mu Rwanda. Ikintu ca mbere, ikosa rya mbere riba mu bihugu no kwiyobagiza yuko ufise abagenzi n'abasi. Iryo ryo bari kosa rya mbere twadukoze nk'igihugu, kutamenya yuko ari abasi n'abagenzi. Ko sokuru yaravuze ati mwubake igihugu mucubake mugavye abasi bamaho, nta hanga itagira abasi. Kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cami twamye, sinovuga turabana ribi, mugambi twamye dukozanyako, sivyo twifuza mugabo kuva kera. Muzogende murabe kahise k'igihugu, murabe ingene kagiye karaba. Twararose umwanya ukwinjira muri kahise. Ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka, kandi nkuko nyinshi mu kwiga bivuze nta kidakogwa. Jewe ndi umukuru w'inama mpuzamamateka turi i Geneve mu Swiss, twarabonanye n'abarongoye inama mpuzamamateka n'amateka y'u Rwanda. Cyenda babwira nti naho mugomba gufasha bajya abantu bagomba gutumagaza ubutegetsi, nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cya Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushika ku deuxième classe, bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose, bagatwara bagakukumba mu gihugu, bagahungira muri Kongo. Mugabo bakaba batashoboye kugaruka, amabrende n'indege babikora mu imbabura. Ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi, nta bantu 20 b'abofisiye n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatane. Nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana, twabivuganye mu mubona twagiranye mu 2015. Twaba tuti rero muraba mugakoresha ubwenge Imana yabahaye, mukazirikana, mukabona yuko inzira atayishika. Haize imyaka ubu hageze imyaka 9. Umva rero nta kiyo tutakoze bya tubwirane tuti ibi ntibishika. Twe twagwanye imyaka 10 nta kiyo twafashe. Je nagiye Kigali Kudeta ya rasi mu kwezi wa 5 mu 2015. Mu kwezi wa 6 je nagiye Kigali, benshi niho bari hagiremera tuganira bavuga ngo bazofata igihugu muri mu ndwi zibiri. Cyabwiye ntandwi ubwo muri ko ngo zofata igihugu. Je nababwiza ukuri ega twatera inkuru nuko mara ngo zamitsingi ngaho na za Henikeni n'ibindi ntavuga nizo zofata igihugu ngaho mu ndwi zibiri. Natwe twagize imyaka 10 atamutuma twafashe. Nisinibaza yuko bizoje rero ngomora kivuge ko cyane ikibazo cy'u Rwanda. Murazi ko habaye inguvu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda, kwibate twebwe abantu bagize Kudeta bose bari mu gasho barafunzwe. Zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza, binjire Rwanda babwire naho ari ribi ijambo mu Burundi. Mu migani ikintu sizana iki twagiye mu ntwaro y'abene gihugu, umwene gihugu twe mu hitero cya 3 cy'umugambi bavuga bati umwene gihugu kitore indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri zemera ubutegetsi buciye mu matora. Ico ni nk'ikivugo. Ugiye inyuma yacu nitwemera, urinjira igereza ugahanwa.
kuko kudahanimbwa byorora imisega bateza kwinjira nta motife. Rero nimba batuba babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira, ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya, ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye, babaduhe kabisa. Ega si beshi, ega n'urutonde twatanze tuti abaduhe aba imyaka 9 iraheze. Nivyo unavuze umwanya bashobora no gusaza kuko buje iminsi irikiragenda. Nitwagera ku myaka 20 batadusubiza ivyo byose bamwe bazaba batangwe kuvamwo, imyaka 50 bazaba bavuyeho bose, n'umwanya bashaka kudufasha. Reka dupange neza tugara igihugu. Mugabo urumva bariho ntihabura ucomoka, ngira mwarabonye hajya umuryango w'abantu 7, umwana umwe niwe yakize yari Nairobi, abandi bose batatu barapfuye, nyina umupapa umumama n'abana. Ngira mwarabonye umukenyezi n'akana kapfiriye mu nda bose, ngira mwarabonye akabebe kumwaka bya byose. Je naragwanye aha turabagwanye imisi yose. Je natwaye batayo Alfa Romeo bataliyani yakorera Burambi, Buyengero, Rumonge, Makamba ko hariya muri site. Imisi yose dushitse ahantu umunyamabanga w'umugambwe muri komine Rumonge arabizi, Colonel Madonna, twabwira bene igiguti genda mubwira abasoda ko twaje bitegure tugwane. Niko imisi yose muzogoye mubaze General Nzisabira yahora twara Karumonge. Imisi yose dushitseyo bace bagenda kwikambe bati baje bari mu Kimera, baje bashikiye mu Gitanga hajya misozi. Tukababwira tuti kandi muce muvaho dukubitane atari mwakomereka. Hajya n'Imana irahezagira kavuga iti ivyo arondera abirondera kuba bijejwe. Mugasha umubebe uzoza kumubaza ngo urikora gwani amarovandikasiyo ya wapi. Hajya n'Imana irarabiti baba nibapanze. Imisi yose muzogoye mumaze abantu bajya batama bari hajya muza Burambi, Buyengero. Imisi yose dushitse twaje dutanga ubutumwa tuti twashitse nimwashika saa 4 muza gusanga twaruhutse tupangane. Urumva rero ni haba harimwo mbazande ugiye kubaza none umwana ataramenya kuvuga ubazande nutumbera abasoda mukozanyeko. Ubu rero abiwacu barapanze neza. Rema TV u Rwanda harundi yakibajije hepfo CNDD na FPR niturinjira cyane, turavugana muga niturinjira cyane mu bibazo. Twe tuzi ko bigomba guterwa umutega, twe ntitwazemo ingufu, twe tuzi ko biheze. Je twarabonanye n'icegera cy'umukuru wa FPR i Dodoma tugiye mu mikoranire rya CCM, twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD yaragiye Kigali. Twe tuzi ko byaheze, twe turindiye ko abaduha. Iga niho hari kibazo. Iga harageze ku munsi wanyuma ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo. Tubona birakase. Iga sinzi rega mwese nuko barundi batahora bamenya. Iga hagiye ibikorwa birakogwa. Twagira ngo biraheze ngira hari azge ngira sinzi kandi indege nuko ari imodoka. Gusa hama tubona birahagaze. Nicyo gituma turazemo ingufu. Nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR ico bavyumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero. Mugaje sinibaza ko umuntu amara imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigendere y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000. Bo sinzi ko ndakivuze neza. Nagombye kuvuga yuko mbega unyegeje abantu bamushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wica imigendere n'imyaka 1000 canke imigendere hagati y'abantu imiliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi. Abo bantu ubu barondera mwiki ku buryo ubabika kandi bashobora no gupfa umwanya wose, bishwe n'ingwara, bagize accident cyangwa bagiye koga muri douche akagwa hasi akameneka. Haba hari mwiki sinzi mugabo nico ngoma mvuge Uburundi abanyarwanda n'abarundi ntango bafitaniye. Mugabo urabona aho kantu gatoyi gatuma muhejeje dossier
itaja mu ngiro ukazibona bavuze bati ahubwo rero genda mwice abantu mu Burundi ni imwe n'ivyo vyonyene sino jewe ndababwije ukuri hariho igihugu ikintu gito nikishobora kubuza imigenderanire ku myaka ibihumbi kugira gusa vyandiko muri kahise nta siguro ivyo vyose benshi nta myaka 30 basigaje biga barakuze nta myaka 30 basigaje nico gituma sinzi bivana gusa ni na groupe twokwita groupe de réflexion yabo mbega idefanze umuntu asigaje imyaka 20 kuba ku isi kugira yonone imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri twadufise imbono yihe muri kazoza kuko ibintu biba bibi niko n'umunyagihugu aja muri defensive akavuga ati murabe neza ngaho uri kurazana ugwanko hagati y'amapepre abiri y'abene igihugu babiri abanyarwanda n'abarundi bidakenewe hari abantu benshi ngaha bagenderanira mu Kayanza nariyo kwa Kabarore bararongorana bose bamwe hakujya uragenda ukizanira mukiya rugamba w'umunyarwanda akazuga kubita mu mugamba ka mukiya rugamba wawe umurundi akarongora ugacugenda kubizanamwo ugasanga hagiye Kabarore ugasanga hagiye Busiga ugasanga hari ya muri commune Mwumba commune Nyamurenza commune Marangara baje bose bapana n'umupaka n'u Rwanda bagashaka kubona umunyarwanda nko kumengo n'umwasi si byiza nibaza yuko tuzobandanya tuvuge tuti none mwebwe muriguza abantu bazohera mu mwanya rero ni umucamanza mugabo vyiza bikozwe hagati y'indongozi bigakwa hagati y'abatwari ibihugu bice bizana iteka n'abantu bakamererwa neza abantu bakaza kuruhuka hari abantu bakeneye kuja Kigali abantu bakagenda atakwinubana ngo uko bitera bimera nabi niko umuntu agira umuraraba neza one muraraba neza irakenewe kweri muri 2024 nibaza yuko bizotorega umuti kuko nushobora gushwana n'abantu bose muhanura bibe uteza gushiramo inguvu rero peut-être biva kuri generation itwara mu Rwanda kuko ni generation mugana yo nyene murazi yuko generation ntimara imyaka myinshi kubera tuko turagenda aha twese je nizogenda mvuze twitegurira abantu bazodusubirira haba hariho ingorane au niveau ya generation uko niko shogira ingorane na Kongo ingorane na Uganda ingorane no Tanzania ingorane no Burundi nta ntibibaho byo byose iyo intersection iguma ari yindi RDA apane République démocratique d'Allemagne oya ni kibazo nibaza yuko nabo nyene narabonye itangazo basohoye bavuze ko byokogwa dine façon diplomatique sivyo basohoye dine façon diplomatique nibaza yuko nabo nyene bo vyumva twese ko tubikeneye twe turakeneye abantu bacu bako baza kutugendera twagenda mu Rwanda tukiga bakaza kwiga tukaja kuruhukira Tanganyika ni heza kuruhukira urayeho kabiri akayaga kariko karakuzako ugenda nigera ukazana umukeko kawujya ugasubira hari Kigali umereye neza weekend abantu barabikeneye beshi